Si Radio Black FM ngiye kubaha kaze ngiye kubaha mwaramutse cyangwa se mwiriwe bivanye naho mutumbereye reka ndabahe ikaze mu kiganiro Good Morning ndabutse ko tugeze mu gice c'intahe zanyu. Nkuko bisanzwe rero intahe zanyu murazi ko ari mu muziduhereza mushaka turabashira ko amazina yanyu cyangwa se tukabahindurira amazina bivanye nuko muvyifuza. Abifuza kuturungikira intahe zabo barazineza yuko bashaka kuturungikira ku 65 amajana 69 amajana 69 cyangwa se bakatwakura maze tukabasanga aho bari kugira bashobore kuduha intahe zabo. Uno munsi rero umunwa n'uwanje ariko amajambo na ya Bosco. Jewe Bosco ndumushinga ntahe ndubatse ariko ndi mu mburano kandi ni mu bihe bidasanzwe mu bihe bitoroshe aho ndiko ndaburanwa n'abagore babiri banyagiriza abana. Mushobora kwibaza ati byagenze gute bw'ushwe kwisanga mu bihe nk'ivyo. Jewe Bosco nari ngaho nk'abasore bose n'ukuri ibintu n'ivyari bibishe byari bimeze neza aho uja kuresha umwigeme akakwemerera maze dusanga twarenze ibwirizwa maze ari ibungenga atwara imbanyi. Vyukuri umwana naramwemeye sinigeze ndamwihakana nararemeye yuko umwana ari uwanje naramufasha icyo cyose namuha icyo cyose n'ukuri ntako ntagira ntako ntabigenza kugira nshobore kumuha icyo yifuza cyose. Ariko jewe nyine ubwanje narumva yuko umutima ntashobora kubana na nyina w'umwana nubwo vyashitse tukarenga ibwirizwa nubwo vyashitse nkamuvyarako umwana. Nagize gutya murumva yuko koko twe twarenze ibwirizwa na mama w'uyo mwana muga nta nifuza yuko tubana maze ngenda kuresha uwundi mwigeme. Ngiye kuresha uwundi mwigeme nawe nyene two byashitse turenga ibwirizwa ariko tumaze kurenga ibwirizwa nariyumviriye yuko tutobana nawe nyene kuko sinari numva yuko ingeso ziwe n'izanje vyohura mu rugo. Nawe nyene ndamureka ndamushira ku ruhande ariko haheze igihe acatangura kumbwira yuko nawe nyene yibungenze mugabo inda yiwe sindayemera sinemera yuko uwo mwigeme yoba yibungenze imbanye yanje haba namba. Haheze iminsi itari mike narabonye yuko koko ibintu bimbanye ndanse ibintu bibaye ikibazo ndavuga ati je uko biri kose ilfo yuko ntwara mu rugo uwo nkunda uwo numva yuko tuzomarana ibihe birebire uwo numva yuko tuzopfana uwo numva yuko kabisa nisanzuye mfise amahoro imbere yiwe. Naragiye ndesha undi mwigeme agira gatatu maze tugira ubugeni turabana. Ariko murumva yuko uwo wa mbere twavyaranye umwana nawe nyene yaragarutse ambwira yuko umwana wa kabiri afise nawe nyene ari umwana wanje kandi tutasubiye kurenga ibwirizwa inyuma yaho yatwariye inda ya mbere. Ni kuvuga uyu mwana turiko turavugana mfise abagore babiri bariko banyagiriza inda ariko izo nda zabo ntazo nemera ni kuvuga yuko jewe iwo nemera n'urya mwana wa mbere. Ikibazo mfise muri ivyo vyose umugore uwo tubana mu rugo naraje ndamubwiza ukuri kuri wa mwana nemera n'ukuri amufata nk'uwiwe n'ukuri aramwitwararika amuha urukundo rwose nubwo vyamugoye kwakira mu misi ya mbere yaratevye aramwakira n'ukuri amuha urukundo rwose kandi rukwiriye ndanabimushimira. Ariko ndababwije ukuri izo manza z'abo bandi bagore babiri ntazi yuko hari abandi babiri barenze kuri wa wundi umwe ndiko ndagirizwa. Ni kuvuga nabuze ayo ncira nayo mira nibaza ati mbega ku munsi umwe azomenya ukuri akamenya yuko ari abariko baranyagiriza imbanyi nubwo jewe ubwanje ntazemera izo mbanyi zabo mbega azovifatamo gute mbega bizogenda gute.
nigiye inama ngira iciyumviro ndavuga ati ni vyiza yuko no muhamagara cyangwa se nkamutuma ku muntu nkamubwiza ukuri nkamubwira ati burya rero nubwo undereye uyu mwana nubwo witaho uyu mwana wanje aje ukamufata neza nubwo biruko hari abandi bana babiri ndiko ndagirizwa nifuje yuko no mutuma ku muntu maze nkamubwiza ukuri kose kuko urumva umunsi yanabimenye nukuri sinzi aho nzokwigwa kandi sinifuza kumutakaza kuko numugore nyamugore. Intaye yanje ndashikanye nabuze ayo ncira nabuze ayo mira nabuze uko ndi bubigenze kugira nshobore kuva muri ico kinogo nishizemwo na cyane yuko abo bigeme twabonana mbona yuko neza na neza tutoshobora kubana. Intaye yanje nizereye ko ibigisha byinshi na cyane muri izo ngorane ndimwo muri izo ngorane ndiko ndacamwo no munsi nizereye yuko abasore bazobanza kwiyumvira rimwe cankwe kabiri imbere yuko barenga ibwirizwa kugira bamenye ati mbega ejo naho bizosha bigenda gute na cyane yuko mwumva yuko abigeme bahagurutse kwagiriza imbanyi abasore na cyane yuko atagipimo dufise mu Burundi gishobora gupima yuko imbanya ari yawe cankwe atari yawe. Murakoze. Ntaye yarayi wanje Bosco.